Amahoro y'Imana neza kuri mwese abakunzi bankunda ijambo n'umunezero mwinshi gusubira kubakira no munsi kuri no rubuga. Imana ibagirire neza, nizere ko mugowe neza, nizere ko muri ko muragira ibihe vyiza aho bitameze neza. Ndabaremesheje ndabakomeje mu mwami Imana. Igihe kimwe umwami Dawidi n'ingabo ziwe bavuye ku rugamba baragarutse basanga banyaza abagore babo, banyaza abana babo, byose batwaye. Hanyuma ngo za ngabo za Dawidi ziramuhindukirira, ziramushavurira, zigomba kumutera amabuye kubera umubabaro mwinshi, kandi nawe muri uko kwambugwa yari yabuze abiwe, ariko bashavurira Dawidi ko yari we umukuru wabo. Baramushavurira cyane, bashaka kumutera amabuye. Ijambo ry'Imana rivuga ngo Dawidi ngo ariremesha, ngo yisunze Uhoraho Imana yiwe. Haleluya! Yisunze Uhoraho Imana yiwe. Yari yisunze Uhoraho Imana yiwe, kwishoboye kumukiza, kwishoboye kumugarurira abo yiwe yabuze, kwishoboye kugarurira imiryango ingabo ziwe zabuze. Dawidi ntiyashira amaso kuri ico gitero ku kubura abantu, ariko yisunga Uhoraho Imana yiwe, aca bugufi imbere y'Imana arasenga. Haleluya! Imana kandi imugirira neza, arabagarukana. Mwene data nawe nagenda gutera intege, nagenda kubwira ngo wisunga Uhoraho Imana yawe. Ivyo uri kuracamo ntavyo nzi. Ngaha mwese twese duca mu bigeragezo bitandukanye, twese turaca mu biturusha, twese turaca mu biduca intege, twese turaca mu bituvuna umutima, twese turaca mu bitugora kwakira, ariko nagira ndakubwire ngo wisunga Uhoraho Imana yawe. Haleluya! Iyo Mana ntitetereza, nta wayizigiye yakozwe n'isoni, nta wayizigiye yamaramaye. Ntutinye kugumiza ukwizera kwawe muri yo, ntutinye kongera kuyibwira ngo Mana ndakwizeye, Mana ndazi ko niki ushaka kukindenganya. Wibuka ivyo yagukoreye, wibuka aho yagukuye, wibuka ivyo amaze gukora mu buzima bwawe, uvuge ngo niba Imana urashoboye kubikora. Imana irakugirira neza, irakuzuza amahoro yayo. Yesu abahezagire. Abashasha ndabakiriye, ndabizi namafise bashasha, n'umugisha kubagira. Nizere ko muri abakunzi b'ijambo ry'Imana, kuko ngaha tuhavugira amajambo y'Imana, tuhavugira amajambo akiza, tuhavugira amakuru meza, amakuru y'ijuru. Haleluya! Imana iguhezagire rero wewe wahisemo gukurikirana inyigisho zica hano, kandi n'ukuri uzoronka umugisha w'Imana hamwe natwe. Urashobora kugira subscribe, kuyabonesha kuri YouTube channel kugira ngo sohoye message uronke message mu telefoni kubwira ko hariyo video isohotse. Urashobora kugira like, urashobora kugira share. Abantu bagira share ndabakunda cyane gose, muri so special kubera mwebwe turiko turavugana ubutumwa. Iyo uri kurasangiza ubutumwa abandi, nawe uri kurabuvuga. No kuri Yesu abampera umugisha mwebwe mwese mufata akanya ko gusangiza ubutumwa abandi. Namwe mutahora mubikora, murashobora kubikora. Urashobora kubitangura uno munsi, it's never too late kuri jewe. Urashobora kubikora uno munsi, uzoba uriko uragura ubwami bw'Imana. Yesu akumpera umugisha. Reka ntatevye twinjire mu ijambo ry'Imana ry'uno munsi. N'amajambo ari mu gitabo ca Matayo nashaka ko dusangira uno munsi. Nizere ko tuza gufashwa, nizere ko uza guhezagirwa, nizere yuko hari ico uza kunguka, nizere ko hari haho mpwemu w'Imana aza kukugeza mu gutahura ico yashatse ko utahura, kugira ngo ijambo ry'Imana ntirigusiga uko ryagusanze. Ubundi ijambo ry'Imana ntiryari rikwiye kudusiga uko twari dukwiye kuryumva tugahinduka, ugahinduka mu vyiyumviro, ugahinduka mu mutima, ugahinduka uko ugenda, ugahinduka mu nyifato, ugahinduka kuko ijambo ry'Imana nibwo bushobozi rifise ubushobozi bwo kuduhindura. Rero nizere yuko hari haho riza kugukura naho riza kukugeza. Reka dusome amajambo y'Imana ari mu gitabo ca Matayo igice c'indwi. Ndasoma buke ngenda sigura. Matayo igice c'indwi umurongo wa 15 gushika kuri 27, ariko ndagenda buke hariho n'ayandi majambo y'Imana nza gucishamo hagati. Umutwe w'ijambo uvuga ngo uburyarya siko gutungana. Mwirinde abigira abavugishwa n'Imana, bazaho muri bambaye nk'intama, ariko imbere aramabingira y'inkazi.
iki gihe Yesu yavuga aya majambo ni naco gihe natwe turimwo. Abavugishwa b'Imana bari baravangiwe cyane ku buryo bari basigaye bavuga ivyo abantu bakeneye kumva, agahanurira umwami ivyo akeneye kumva, agahanurira umuntu ivyo akeneye kumva, kandi akamubwira ko vyavuzwe n'Imana. Niki gihe nivyo turimo, nivyo tubona. No muri iki gihe hariho abavugishwa b'ibinyoma, no muri iki gihe hariho abantu baza kukuvugishwa ko bambaye nk'intama, ariko mu mitima yabo ari amabingira y'inkazi. Imana idufashe cyane gose. Turaza kubona inyuma impera yavyo. Hari igihe bigorana kumenya ko umuntu yavugishijwe vy'ukuri yavugishijwe n'Imana, kubera yuko ntabwo baza bameze nk'amabingira y'inkazi, oya baba bameze nk'intama. Iyi comparaison Yesu yakoresheje irakomeye cyane. Intama ni igitungwa citonda cyane, ni igitungwa gitekereje cyane, ni igitungwa ciza, ni igitungwa gitanga amahoro aho kiri. Intama ntigwana, intama nta nduru itera, intama ibitekanye, ibitekereje. Nico gituma na Yesu bamugereranije ngo nk'umwagazi w'intama. Intama naho buri urayica ntabwirira, irata amaboko n'amaguru kugira ikwereke kwibabaye, mugabo ntabwo uzoyumvira ikwira, iratera urwamo. Intama nuko imeze. Yesu aravuga ati hariho abantu baza bameze nk'intama, baza inyuma ari nk'intama, kwa kundi bwa bwiza bw'intama nyene aribwo bafise, atariko mu mitima indani ari amabingira y'inkazi. Imana idufashe cyane gose. Urashobora kubaza Imana, Mana uyu muntu vy'ukuri avugishwa nawe? Nukuri Imana uyibajirira bikubwira, irakubwira yuko uwo muntu amuvugishwa w'ibinyoma canke atari uw'ibinyoma. Gusa ikibazo twagize turavyemera tutagiye kubaza Imana, tutagiye gukonfirma ku Mana. Mana ibi bintu ni wowe wabivuze, Mana ibintu vyavuye kuri wewe, uyu muntu ibintu yavuze ni ivy'iwawe. Tube tubaza Imana, kubera Yesu yaravuze yuko hari habavugishwa b'ibinyoma. Yaravuze ko hari abantu bazoza kuri twebwe bambaye bameze nk'intama, ariko indani atari ko kuri, indani bafise ibindi biriko reba motiva gukora ico kintu. Umuntu akaza kukuvugishwa ku binyoma, akaza kukubwira message ngo yavuye ku Mana, muri we ari motive no kugukuramo amafaranga. Umuntu akaza kubwira message ngo yavuye ku Mana, muri we ari motive no kushaka icubahiro ciwe, kurondera kumenyekana, kurondera kwamamara. Muri we afise izindi motivation, atari motivation yo kuvuga ugukomera ku Imana, atari yo motivation afise. Muri we afise izindi motivations. Imana idufashe cyane gose. Yesu arabandanya aravuga ngo muzobamenyera kuvyo bama. Ngo mbega hari uwo kwamura inzabibu ku munyinya canke insukoni ku bitovu? Nuko igiti ciza cose cama ivyiza, ariko igiti kibi cama ibibi. Igiti ciza ntigishobora kwama ibibi, kandi igiti kibi ntigishobora kwama ivyiza. Igiti cose kitama ivyiza kiracibwa kigatererwa mu muriro. Nuko muzobamenyera kuvyo bama. Imana idufashe cyane ngo muzobamenyera kuvyo bama. Ubushize twaravuze ku vyamwa vya mpwemu yera muri mu gitabo c'Abagalatiya 5. Haravuga ku vyamwa vya mpwemu yera: urukundo, amahoro, ukwihangana, ubugwaneza, kugira neza, ukwirinda. Ivyo vyose nivyo twama, nivyo vyerekana yuko uri umukozi w'Imana vy'ukuri, kuko Yesu yavuze ngo muzobamenyera kuvyo bama. Igiti ciza cama ivyiza, igiti kibi cama ibibi. Dushobora kutabona neza ibiriko biramotiva umuntu gukora ivy'Imana, gukorera Imana, kuvuga amajambo y'Imana. Dushobora kutabibona kuko ico Imana yarakiduhishije. Ntidushobora kubona umutima w'umuntu, ico ntidushobora kukibona, ariko Imana irakibona. Imana irakizi. Imana irabona ama motivation ufise. Imana irabona ibiriko biragupushinga gukora ivyo uri kurakora. Imana irabibona vyose, kandi ivyo onye bifise iherezo, bifise igihe. Ico giti kibi kizocibwa kigatabwa mu muriro. Turaza kubisoma mu 20 inyuma. Imana idufashe cyane gose. Yesu arababwira ngo nuko muzobamenyera kuvyo bama.
Imana idufashe cyane gose, idushoboze kwama ivyamwa vy'Imana, kwama ivyamwa Imana ishaka. Imana ishimwe cyane gose. Hariho abakozi b'Imana birambabaza cyane gose, ashobora guhagarara imbere ngo yigishe, ukaba wanagiriwe n'ubuntu abantu isinzi baje kumviriza ubutumwa bwiza, baje kumviriza ijambo ry'Imana, kubera barumvise ko Imana igukoresha ibitangaza, barumvise ko n'ukuri Imana irakorera imirimo muri wewe, ariko ugasanga uwo mukozi w'Imana ntasezishije iyo occasion kugira ngo avuge ubutumwa bwiza bukiza abantu, bubohora abantu, buhindura imitima y'abantu. Akasoma verse imwe ariko akacamara isaha cyangwa amasaha abiri ariko arivuga, ariko aravuga nagiye naha ndasenga, abagwayi bari bazanye abagwayi, hari abagwayi amakanseri, hari abagwayi amadiabete, hari abagwayi amahypertension, narabasengeye baca barakira. Naragiye naha anye, hari abantu baje bagwaye amadayimoni, narabasengeye baca barakira, narabarambitse kubiganza baca barakira. Isaha amasaha abiri bigahera ataravuga Imana, ataravuga uwamukoresheje ibyo bitangaza, ataravuga Yesu, ataravuga gakiza, ataravuga kukwihana. Imana idufashe cyane gose. Nico gituma mu nzu y'Imana uzobona abantu baguma baza mu nzu y'Imana ariko ava mu nzu y'Imana aja gusambana, kubera iki? Nta butumwa bwiza bubakiza bumviriza, nta butumwa bwiza bubahindura bumviriza ibitangaza wakoreshejwe kurusha ubutumwa bwiza Imana yatubwiye kuvuga. Imana idufashe cyane gose. Abandi bagahagarara imbere bariko bavuga umukozi w'Imana, ariko aramushima, ariko aramuhayagiza, ariko aravuga yuko yatabawe atari gukira. Umwana w'umuntu niwe yatumye ukira, umwana w'umuntu niwe yaguhinduye, umwana w'umuntu niwe yatumye ubohoka. I'm sorry to say it, mugari abantu bafasha abakozi b'Imana nk'ibigirwamana. Nta mwana w'umuntu agukiza, nta mwana w'umuntu aguhindura. Duhindurwa n'Imana, duhindurwa n'ijambo ry'Imana. Imana idufashe, iduhe guhagarara ahantu ho kumenya ngo there is a God above everything. Hari Imana iri hejuru ya vyose, hari Imana ikora iyo mirimo n'ivyo bitangaza. Nukuri Imana idushoboze cyane gose. Nico gituma uzobona umuntu yasengewe ngo arabohotse, mukazobona inyuma y'umwaka umwe umubonye yarasubiye mu busambanyi, ukabona yarasubiye mu kaboregwe. Kubera iki? Ntiyigishijwe ijambo ry'urufatiro, ntiyigishijwe ijambo rimuhindura, ntiyigishijwe ijambo rimubohora. Yaje akurikiye ibitangaza, yaje akurikiye kubohoka, ariko hariho ivyo atabwiwe, hariho inyigisho atahawe zimukomereza muri iryo jambo, zimukomereza muri ako gakiza, hanyuma acasubira inyuma. Hariho inyigisho zituzimiza, hariho inyigisho zidutwara kure y'Imana. Twari dukeneye kumva inyigisho zitwegereza ku Mana. Imana idufashe cyane gose. Yesu asura ababwira ngo umuntu wese amvumereza ati mwami mwami, siwe azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru atari ukora ivyo Data wo mu ijuru agomba. Kuri wa munsi benshi bazombwira bati mwami mwami, nitwavugishwa n'Imana mu izina ryawe, nitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, nitwakora ibitangaza byinshi mu izina ryawe. Niho nzobajinjiburira ni ntaho nigeze ndabamenya, mviraho mwabakora ibiziramo. Imana idufashe cyane. Ngo umuntu wese ngo amvumereza ngo mwami mwami, ngo siwe azokwinjira mu bwami bwo mu ijuru, kiretse iki? Abakora ivyo Data agomba. Imana idufashe cyane gose. Kiretse abatari motive n'inyungu zabo, abandi bose bizoherera mu gusemerera mwami mwami, ariko ntibazobona ubwami bw'Imana, ntibazogera mu ijuru. Ngo hanyuma ngo bazomubwira ngo mwami, ngo nitwavugishwa mu izina ryawe, ngo nitwasenda abadayimoni mu izina ryawe, ngo nitwakoreshwa ibitangaza mu izina ryawe. Ariko Yesu ngo azobishura iki? Ngo mva mu maso, ngo sinigeze ndabamenya.
Imana idufashe. Iri jambo rirambabaza cyane, iri jambo riranjya mu mutima. Numvise ko hariho abantu ngaha mu isi twemera ko ari abantu bakoreshwa ibitangaza n'Imana, ko ari abantu bavugishwa n'Imana, ko ari abantu bakomeye cyane mu bwami bw'Imana, ariko bazobwigura ijambo umunsi umwe, bazobwirwa ngo mva mu maso ngo sinigeze ndabamenya. Imana idufashe cyane gose, Imana itugirire neza, Imana iduhe kuba motive n'inyungu zayo kurusha inyungu zacu. Imana idufashe kuba motive n'ubwami bwayo no kurondera gukuza ubwami bwayo. Matayo 6:33, murondera ubwami bwanje no kugororoka, ibindi byose muzovyongerwa. Twitayeho inyongera, twashize inyongera imbere, twashize inyungu zacu imbere, turibagira kwitwararika ubwami bw'Imana no kugororoka. Ngo nico kizotuma Yesu avuga ngo mva mu maso ngo sinigeze ndabamenya. Mbega wumvise yuko bitazobuza yuko Imana imukoresha abantu bagakira? Kuko Yesu yarigeze kwivugira n'ikindi gihe ngo n'amabuye ngo yo imukorera. Nibizobuza rero ko Imana imukoresha abadayimoni bakava mu muntu. Nibizobuza ko Imana imukoresha abantu bagakira. Nibizobuza ko Imana imukoresha n'abagwaye sida bagakira. Nibizobuza ko Imana imukoresha n'abagwaye amakanseri bagakira. Nibizobuza ko Imana imukoresha ibitangaza bigakoreka. Nibizobuza ko Imana imuvugiramo ikamugira akanwa kayo ikavuga abantu bagahinduka. Ariko urubanza ruzoba rusigaye kuri we n'Imana. Niwe mu nyuma Imana izobwira ngo naho wavugishijwe nanje, wowe you were just wari igikoresho canje, wari igikoresho canje nkoresha ivyo nshaka, wari igikoresho canje ncamo abantu bagakira, wari igikoresho gusa naragukoresheje kubera muri jewe mu bumana bwanje umugambi wanje nuwo gukiza, umugambi wanje nuwo kubohora, umugambi wanje nuwo guhindura. Sinari kureka kubikorera abana banje babishaka, sinari kureka kubabohora, sinari kureka kubakiza. Ariko wewe wari ufise izindi motivation, wari ufise izindi nyungu uri kurarondera, atari ubwami bwanje, atari kunkorera. Imana idufashe cyane gose. Mwene data, Imana igufashe. Imana ntizokubwirira ijambo, Imana ifashe sinzobwigura ijambo. Ntituzobe ca giti kibi ngo gicibwa kigatabwa mu muriro. Reka dusome amajambo y'Imana, turagaruka aho twari twasomye. Navuze ko dusoma gushika 27. Dusome muri Matayo igice ca 25, ndasoma 31 gushika kuri 34, cesoma na 41. Haravuga ngo gucira amahanga urubanza, ariko umwana w'umuntu ahazozira afise ubwiza bwiwe ari kumwe n'abamarayika biwe bose, niho azovyagira ku ntebe yiwe y'ubwiza. Amahanga yose azokoranirizwa mu nyonga ziwe, nawe azobarobanura nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama azoziherereza iburyo bwiwe, impene nazo ibubamfu. Maze umwami azobwira abari iburyo bwiwe ati nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. 41 ngo maze azobwira n'abari ibubamfu ati nimumve iruhande mwabivume mwe, muje mu muriro utazima wateguriwe Satani n'abamarayika biwe. Amahanga yose azokoranira imbere yiwe gucirirwa urubanza, ariko hanyuma ngo barobanuremo ngo nk'uko umwungere arobanura intama mu mpene. Intama isubiye kugaruka. Intama azozishira iburyo bwiwe, impene azishira ibubafu bwiwe. Intama zibwire ngo nimuze mu bwiza bwa data, ngo aho yateguriye ngo abamukunda bamwubaha, ngo guhera isi itararemwa. Ngo impene nazo azozivuma, nimugende muje mu muriro wateguriwe Satani n'abamarayika biwe. Mu yandi majambo, ku munsi w'urubanza ikizoba gikomeye si ivyo twakoreshejwe, si ivyo twavugishijwe, si ibihugu twagenze tuvuga ubutumwa. Ikizoba gikomeye ni ya relation
wubatse na Yesu Kristo, ni kwa kumwakira nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe, ni kwa kumwumvira, ni kwa kumukunda, kwa kugendera mu nzira ziwe, kwa kugendera mu vyagezwe vyiwe, kwa kugendera mu vyashaka. Nico kizoba kimataringa, nico azoraba mu gucira urubanza amahanga yose. Azoraba relation yawe nawe, azoraba ko mu mutima wiwawe koko wari ufise iyo relation yawe nawe, ko mu mutima wiwawe koko ivyo wakora vyava mu mutima. Hari abantu bazi ko kuba beza, kuba bangeso nziza no kumenya amajambo menshi y'Imana no kuyavuga ari vyo bizobajana mu ijuru. Oya, ivyo sivyo. Kuri urya munsi w'urubanza Yesu azocira urubanza icaha abantu bose bagendeye mu caha, abantu bose bakoze ivyaha. Rafuwa pasi none ariko ndavuga yuko kutamenya Yesu, kutakira Yesu nk'umwami n'umukiza w'ubugingo bwawe ari icaha. Ico conyene kirakwiye kugira ngo kuri uyu munsi w'urubanza uzoshigwe ububamfu. Iki kirakwiye kugira ngo kuri urya munsi uzobwirwe ngo va imbere, ngo sinigeze ndakumenya, kuko nta relation wa buildinze nawe, ni wamwakiriye, ntiyabaye umwami mu bugingo bwawe, wariganjije, warirongoye, ntiwigeze umureka ngo akubere umwami n'umukiza akurongore, ntiwigeze ubimwemerera. Ico gihe rero azocira urubanza ico caha wakoze cyo kutamwemera, hanyuma ahembe abamwizeye, abamwemeye ubugingo budashira. Ayo majambo iyo turiko turayumva twumva umenga ni ibintu vy'imigani, twumva umenga ni ibintu bitari ivy'ukuri, ni ibintu bitazoba, ariko bizoba. Ni ijambo ry'Imana, ijambo ry'Imana n'ukuri, ikiri mu ijambo ry'Imana cose kizoshika. Reka tugaruke muri ya majambo yo muri Matayo igice c'indwi amwe twari twasomye 24 gushika 27. Haravuga ngo ukumva no gukora. Uwumva ayo majambo yanje wese akayashira mu ngiro asa n'umuntu w'umunyabwenge yubatse inzu yiwe ku rutare. Isegenyiragwa, inkukura irasendanisha, igihuhusi kirahuhuta, bisurira kuri ya nzu ntiyagwa, kuko umushinge wayo wari wubatswe ku rutare. Kambe ndageze ngaha ngo uwumva amajambo yanje wese ngo akayashira mu ngiro, uwo muntu yubatse ku rutare. Uwo muntu ngo nahisegenya yogwa, nahinkukura yosendanisha, ngo nahigihuhusi cohuhuta, ivyo vyose bigasurira kuri we, uwo muntu ntagwa, kubera yubatse ku rutare. Nibiherere mu kumva gusa, tuyashire mu ngiro, tugende turayapratika. Nimba wumvise ijambo ry'Imana, genda uripratike. Ntabyo ushobora gukora mu nkomezi zawe, ariko senga muhemu w'Imana gushoboze, kandi muhemu w'Imana azogushoboza. Uyu muntu amajambo y'Imana bidaherera mu kuyumva gusa, ni wa wundi naho kubitwa n'ikigwara kimeze gute ahagarara agashikama, akaguma yatura avuga ngo Mana, ijambo ryawe rirambwira yuko mu mishishagu yawe twakize, akaguma yatura gukira ku bugingo bwiwe. Uyu muntu ni wa wundi naho landlord bariko aramudodorera ko ku munsi aguma yatura avuga ngo Mana, naho ntafise amahera yo kuriha inzu, sinja gusambana kubera ndazi yuko uri Imana iprovidinga, uri Imana ishoboye kundihira iyi nzu, uri Jehova Jireh, uri Imana ishoboye kumpereza aya mafaranga y'inzu nkeneye. Uyu muntu araca mu ntambara, agahagarara shikamye, akavuga ngo Mana, uri Jehova Nisi, uri my victory, uraneshereza, naco ntinya, naho ndiko ndaca muri izi ntambara, naho mbiriko birampungabanya, ariko singwa, sinshika hasi, kubera yuko nubatse ku rutare, nubatse ku majambo yawe. Uyu muntu amajambo y'Imana ayagira ikigwanisho gikomeye cyane mu gihe kibi iyo kimujeko. Imana idufashe cyane gose. Yesu aravuga ngo amajambo yanje uyumva akayashira mu ngiro, uwo muntu naho hoza inkukura imeze gute, naho hoza igihuhusi kimeze gute, naho vyosuriranya gute, ivyo ntibishobora kumuta hasi, kubera yubatse ku rutare.
haleluya. Mwene data, tugwiza amajambo y'Imana muri twebwe kugira ngo ntihagire na kimwe kidutirimutsa, ntihagire na kimwe kidukura ku Mana yacu. Ariko ubudafise amajambo y'Imana muri we, ubutayabika muri we, ubutayashira mu ngiro, ngo 26 bavuga ngo ariko uwumva ayo majambo yanje wese ntayashire mu ngiro asa n'umuntu w'imburabwenge yubatse inzu yiwe ku musenyi, isegenyiragwa, inkukura irasendanisha, igihuhuzi kirahuhuta, bisurira kuri ya nzu irasenyuka, kandi isenyuka ryayo riba irikomeye. Imana idufashe cyane. Umuntu adafise amajambo y'Imana muri, umuntu atayashira mu ngiro, uwo muntu ngo vya bintu vyose by'isegenya, by'ibihuhusi, ibyo onye bije bimuta hasi, biramumerera nabi. Uyu ni wa muntu agwara akaremba, akagera ahantu umubiri wamunaniye cyane gose, wamubabaje cyane, agasigara yizeye abapfumu kurusha Imana, agasigara yumva yuko yoja mu bapfumu kugira kire. Ni wa mugabo ashwana n'umugore wiwe, cyangwa umugore ashwana n'umugabo wiwe, akaca yumva yuko solution ari ukuja ku mu ex wiwe, ari ukuja kurondera wa muhabara wiwe, kuko niyo solution Satani acamuzanira, kuko nta jambo afise muri we apatika. Ijambo ry'Imana ntarishira mu ngiro ku bugingo bwiwe, kuko ntaryumviriza ngo yemere ko rimunyengeteramo, ari patike ku bugingo bwiwe. Kuko atajambo ry'Imana afise, Satani acamwereka solution yo kuja mu caha, acamwereka solution yo guhemuka. Ariko iyo wabitse ijambo muri wewe, uragenda ugafuka mukabwira Imana ngo Mana, wavuze ko watugize umwe, wavuze ko atana kimwe co dutandukanya. Mana, ndafukamye kubw'urugo rwanje, ndinginze kubw'urugo rwanje, tabara urugo rwanje, kiza urugo rwanje. Ugafukama uhagaze mu ijambo ry'Imana, ugasenga, Imana ikagutabarira urugo. Ariko iyo ayo majambo utayafise muri wewe, wumva ko solution ari kuja muri vya bindi bimwe Satani akweretse, vya bindi bitubaka, vya bindi ahubwo bikwegera umuvumo urugo rwawe, vya bindi bisambura. Dawidi niwe yavuze neza, Zaburi 119:11, ngo nabitse ijambo ryawe mutima wanje kugira ngo noye kugucumurako. Amajambo y'Imana muri twebwe iyo twayabitse adutuma tudacumura ku Mana, kuko ca tuyapratika ku bugingo bwacu, ca tuyapratika mu masituation mabi atubayeko, tukaronka gutabagwa n'ijuru, twubaka ku rutare, nta kitunyiganyiza, nta kiduta hasi, kubera dufise amajambo y'Imana twabitse muri twebwe. Ayo niyo uhagurukiramo, ugasengeramo, ukongerezwa inkomezi. Amajambo y'Imana iyo twayabitse muri twebwe, tuba igiti ciza camwe ivyamwa vyiza. Amajambo y'Imana iyo twayabitse muri twebwe, dusenga, dukorera Imana mukuri, tuziko ntabwo ari twe turiko turikorera, ntabwo ari fame yacu turiko turarondera, nituko turarondera kuba famous, nituko turarondera kwamamara, nituko turarondera icubahiro, ariko turiko turondera icubahiro c'Imana, turiko turondera gushira hejuru Imana yacu, turiko turondera kwamamaza ubwami bw'Imana, nituriko turiyamamaza. Tugwiza amajambo y'Imana muri twebwe kugira ngo tuzorenguka imbere y'Imana tudatsinzwe, tuzorenguka imbere y'Imana atarubanza, tutaregwa. Ntituzoje mu ruhande rw'impene, tuzoje mu ruhande rw'intama, tuzobe muri babandi bazobwirwa ngo nimuze abo data yahezagiye, muragwe ubwami mwateguriwe uhereye ku kuremwa kw'isi. Haleluya. Nivyo ndakwifuriza, nivyo nifuriza. Imana itugirire neza. Reka turangize dusenga. Data wera ugororoka, turagushimiye amajambo yawe, turaguhaye icubahiro, turaguhimbaje,
wakoze wongeye kutuganiriza mu majambo yawe, wongeye kutubwira iby'abavugishwa b'ibinyoma, wongeye kutubwira ibyo kuba ibiti vyiza vyama ivyamwa vyiza, wongeye kutubwira ibyo gukora ibyo ushima, wongeye kutubwira n'ivy'igihe c'iherezo, wongeye kutubwira ivyo kugumya amajambo yawe mu mitima yacu. Turisengeye Data wera ngo utubabarire aho twagendeye mu vyawe, muga dufise motivation yandi, dufise izindi nyungu turiko turarondera mu vyawe mu kugukorera. Data wera w'imbabazi utubabarire Mana, kandi Mana udushoboze kugira ngo ntituzobwirwe iryo jambo ribi ryo kuvuga ngo ni muve imbere mwabakora ibiziramwe sinigeze ndabamenya, kandi twari tuzi ko twakora ibyo ushaka, twari tuzi ko twakoreshwa nawe, twari tuzi ko twagendera mu nzira zawe. Dushoboze gushira imbere ubwami bwawe no kugororoka, dushoboze kugenda uko ushaka. Duhe Mwami wanje Yesu kureflecta Mwami Yesu inyuma ico turi ndani. Tureke Mwami wanje Yesu kuboneka nk'intama inyuma, ariko indani turamabingira y'inkazi. Tuboneke Mwami wanje Yesu Kristo uko turi ndani ariko n'inyuma tumera. Ndasenze Mwami ngo dukize uwo mwuka wose woba utujana mu zindi motivation atari izawe, atari iz'ubwami bwawe, mu izina rya Yesu Kristo. Mwami wanje Mana yaje, ndasenze ngo utubabarire Data wera, udushoboze kugendera mu nzira zawe, udushoboze kugendera mu gushaka kwawe, udushoboze kubaka relation nawe Yesu. Relation igutuma ari wowe ubumwami mu bugingo bwacu, relation igutuma ari wowe ukorera muri twebwe, relation igutuma ari wowe ugendera muri twebwe, relation igutuma ari wowe Mwami uvugira muri twebwe, kugira ngo Data wera kuri wa munsi tuzoboneke twemewe, tuzoboneke Mwami nta rubanza ruturiko. Kuri wa munsi tuzobwigwe ngo nimuze mwabo Data yahezagiye murago ubwami mwateguriwe guhera mu kuremwa kw'isi. Urakoze Data wera, urakoze. Ndagushimiye amajambo yawe meza, ndagushimiye ko mwe wawe yarabandanya kuyatwigisha no kuyadusobanurira. Ikiganza cawe cera kibandanye kutubako muri vyose, ni mu izina ryawe gira Yesu Kristo ndabisenze shima, amen. Turarangije, mwakoze mwebwe mwese mwankurikiranye. Tuzosubira ku munsi wa kabiri w'indwiza Imana ibishatse. Mwarahezagiwe. Shalom shalom.